Mikaeli Ntuyahaga yatemberera ishure rya Kirehe ico gihe 74 baramusavye paruwasi. Icifuzo rero catange mu mwaka wa 1974. Murakoze cyane ko turaba hirya no hino twabone abakristu benshi cyane bari baryohewe bamwe twashoboye kuvugana mugabo nubundi hari nabo twavuganye bava yindi micungararo nka Butahana nabo bakavuga bati haracari kure mbega muzobanda yamubafasha nabone bashobora nka paruwasi. Mabayi Media TV turabaramukije nkuko mutubona ngaha musanzwe mubizi twama tubashikiriza amakuru ariko rabera mu karere k'iwacu muri commune ya Mabayi uko habaye igintu icaco cyose coza giteza imbere commune yacu nuko nato twifuza kucereka abakunzi ba Mabayi Media TV nkuko mubibona ngaha turi kumwe na nyakubahwa asanzwe ari Mustanteri wa commune ya Mabayi mugabo uno munsi ntago tuje kumubaza nka Mustanteri wa commune ya Mabayi tuje kumubaza kuvyerekeye ibikorwa tuko turabona ngaha bejeje kurangurirwa ngaha turabaramukije nyakubahwa. Anje ndabaramukije Jyo kunda ko mutwidondora. Yego je nitwa Ndahawimana Nikodemu ndi Mustanteri wa commune Mabayi mugabo ngaha ndahari nk'umukuru wa komite y'urubanza rwo kwinjira Burundu paruwasi ya Kirehe. Uno munsi muri ngaha nka president ajejwe mukuru w'urubanza rwaberenga gwo kwinjira paruwasi ya Kirehe mbega icimvuye ca paruwasi kwinjira paruwasi ya Kirehe cyatanguye ryari? Icifuzo cyuko hakukireho ba paruwasi ya Kirehe cyo cifuzo cyatangiye mu mwaka wa 1974 aho musenyeri yararongeye diocese ya Bujumbura Mikaeli Ntuyahaga yatemberera ishure rya Kirehe ico gihe 74 baramusavye paruwasi. Icifuzo rero cyatange mu mwaka wa 1974. Murakoze cyane ko turaba hirya no hino twabone abakristu benshi cyane bari baryohewe bamwe twashoboye kuvugana mugabo nubundi hari nabo twavuganye bava yindi micungararo nka Butahana nabo bakavuga bati haracari kure mbega muzobanda yamubafasha nabone bashobora nka paruwasi. Bijanye na paruwasi twebwe nta ruhara tubifisemwe mwumvise yuko mwongere wa diocese ya Bubanza ariwe yashikiriza icifuzo yuko yifuza yuko abakristo bosenga hagufi hamwe rero twebwe bo twitura kubafasha nko muri komite y'urubanza nicyo twobafasha gusa icyo twogishobora no kubafasha kushika kwa musenye kuko mwebwe mumaze kumenyerana n'ubu nabonye mwari kumwe mukabanda yamubafasha kudodora ndibaza ko nicyo kintu mwogishobora. Ego nicyo twogishobora batubwiye tubaherekeze gushaka kwa musenyeri gushiriza cyumviro tubaherekeze. Murakoze cyane bakunzi ba Mabayi Media TV nkuko mubibona by'ukuri turi kumwe na wararongoye urubanza twibaze ko byagenze neza tamamaka muzogira namwe ntu. Urubanza rwagenze neza naho hoba manka niko bimeze mu rubanza hariho ikibuze twebwe tuba tugize komite duca turaba amasezerano dufitaniye nabo twari twagikuye ko tugaca tuyubahiriza. Mwatubwiye ko musanzwe murongoye commune yacu ya Mabayi aha muri kumwe na televiziyo y'Ugwaruka ikorera mu kigo ca Centre Jeune Mabayi mbega mwiyumva gute muri ko muravugira kuri televiziyo iri muri commune iwanyu mutwara? Twiyumvira yuko iterambere riko riraza muri commune yacu ya Mabayi mwumvise yuko muri diocese ya Bubanza paruwasi Mabayi igira kabiri muri diocese yose ya Bubanza. Twebwe rero muri commune ya Mabayi twahora dufise paruwasi imwe ubu turose paruwasi igira kabiri ni iterambere murindi ni radio turiko tuvugira ko mu kigo cy'Ugwaruka byerekana yuko iterambere riko yadushwaramo muri commune yacu ya Mabayi. Murakoze cyane nyakubahwa Mustanteri wa commune ya Mabayi reka tubaseza tunabakengurukira. Nange ndabashimiye cyane. Murakoze. Bakunzi ba Mabayi Media TV turabashimiye cyane nkuko musanzwe mubizi ya televiziyo yanyu kuri kunga bwa none bwa YouTube tubasabe muje muragira subscribe canke s'abonner bivanye n'urimi telefone yawe usanzwe irimo ubone mudukurikirana natwe zo kuma tubagiza ko gishasha cyose kije ciao.